Mwiriwe abajene muri mu gihugu cyo muri Hollande, mwiriwe abajene muri mu gihugu cyo mu Burundi. Mu mazina nitwa Jean Seguin Karorero, nkaba n'inyambukira y'i Burundi mu gihugu cyo muri Hollande. Twongiye turabahaye kaze muri iki kiganiro twise turi kumwe twese turashoboye. Ego turashoboye kwigishanya ikirundi. Uno munsi turi bwige icyo bita urukundo. Mu rurimi rw'igifaransa bavuga l'amour. Urukundo rw'Uburundi rukozwe mu bice bine. Icya mbere twashase kwanza kubamenyesha yuko mbere na mbere Imana yaremye abarundi babiri, ibarema mu ntara zose, umugabo n'umugore. Hanyuma tukaba tushaka kubamenyesha yuko kenshi tukunze kumva yuko twebwe abarundi turi inkomoko y'abayahudi bitwa Adamu na Eva. Twongiye tushase kubamenyesha yuko twebwe ntituri inkomoko y'abayahudi. Oya, abayahudi bavuga yuko abantu ba mbere babo umugore yaje ava mu ruhimba rwa goshe rw'umugabo. Twebwe ntitwaje tuva mu ruhimba rwa goshe rw'umugabo, ni ukuvuga abagore bacu ntibigeze bava mu ruhimba rw'umugabo. Oya, kuko Imana irema abarundi yaremye umurundi n'umugabo mu ntara zose. Icyo gitangaro cy'umugore yavuye mu mubiri w'umugabo ntikigeze kibaho mu Burundi. Alors, kurikirana ibice bigize urukundo rwacu rw'abarundi. Igice cya mbere ni urukundo hagati y'umurundi ku wundi. Mu bisanzwe Imana yavuze yuko umurundi agombye kurongora uwundi murundi. Uko ariko kose Imana yamuguteguriye ugombye kubaka urugo na weni, mugabo we, mugore we, uze wemere umuhungu cyangwa umugabo, umugore Imana yaguteguriye w'umurundi. Umurundi wese agombye kurongorana kwanza n'umurundi. Ivyo nuko Imana yabikoze. Urukundo rugira kabiri ni urukundo twita rw'akanyongera. Urukundo rw'akanyongera ni kujya umurundi aba yarongoye umurundi kazi, ariko bivanye n'ubutunzi afise. Ukagira ubutunzi bwinshi, urafise ububasha bwo kuja mu yindi mbibe kurongora uwundi mugore ava mu kindi gihugu. Uru rukundo rw'akanyongera ni urukundo hagati y'abantu baba ku mbibe. Umurundi akambuka imbibe aja mu Rwanda kurongorana n'umunyarwandakazi, cyangwa akarongorana n'umukongoleze, umutanzania. Icyo niko twita urukundo rw'akanyongera. Urukundo rugira gatatu ni urukundo rw'ibinyamuragi. Urukundo rw'ibinyamuragi ni urukundo rw'abantu barongoranye mu isi iri kure, ni ukuvuga l'amour des gens qui habitent dans un autre continent, continent européen ou bien continent américain. Tegera urongoranye n'umuzungu mutavuga ururimi rumwe, umuzanye mu gihugu cyo mu Burundi, abavyeyi biwawe bakaba bavuga urundi rurimi. Muri icyo gihe twebwe ntitwumva ururimi rw'uyo mugabo, duca dukoresha amaboko kugira tumumenyeshe ibyo dushaka, cyangwa abavyeyi bawe bagakoresha amaboko kugira bamuganirize. Ibyo tubyita urukundo rw'ibinyamurage. Gerageza kutarongorana n'abantu batavuga rumwe n'ururimi rw'abavyeyi biwawe. Ubwo ni urukundo rugira gatatu. Urukundo rugira kane ni urukundo rw'abanyabwoko. Urukundo rw'abanyabwoko ni ukuvuga abahutu extremiste, abatutsi extremiste, cyangwa abatwa extremiste. Niba abavyeyi bavuga ni mwana nuze wigere urongorwa n'ubundi bwoko kiretse ubwoko wewe bwiwanje. Ugasanga umutusi abwiye umwana wiwe, wewe uzorongorwa n'umutusi gusa, cyangwa uzorongora umutusi kubera yuko twe turi abatusi. Hanyuma umuhutu nuko nyene akagira umwana wiwe, ndi umuhutu uzurongore umuhutu cyangwa umutwa. Urumva, aba tubyita donc urukundo rw'abanyabwoko. Urumva, rero menya yuko baca umugani mu Kirundi yuko ni akanyama karyoha gasangiwe n'abantu benshi. Bivuga yuko wewe wa mujene w'umurundi kazi
ugombye cyangwa umurundi ugombye kumegeta ubwoko bwose. Umutusi ugombye kumumegeta, umuhutukazi ugombye kumumegeta, umutwakazi ugombye kumumegeta. Ubwoko bwose muri bwa bumwe bwacu tugombye kurongorana atanumwe dushize ku ruhande. Rero nimuze mukurikirane aba bavyeyi bavugane ugombye gukundana cyangwa kurongorwa n'umuntu gusa avuka mu bwoko bw'iwawe. Tungiye tunabamenyesha yuko kandi yuko ni twebwe nitwamuka donc ku bayahudi bitwa Adamu na Eva. Tukaba tunabasaba fyonda subscribe kuri chaîne ya Sege TV kugira muze murakurikirana ibiganiro bikurikira. Imana nibahezagire, murakoze. Thank you very much.